Ndabaramukije mwebwe mukurikira runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Sangwa ikaze muri ikino kiganiro nabateguriye ecuno munsi. Psychologue nkuko vyamaniwe abatunganiriza ibiganiro bica kuri runo rubuga, akaba ari nawe ibashikiriza. Muti imbega uyu munsi psychologue waduteguriye ikiganiro kivuga kuki? Uyu munsi nabateguriye ikiganiro novuga ko kidasanzwe, ni ikiganiro kivuga ku Barundi, abarundi bari mu gihugu ca Kenya na cane batuma ko abarundi bene wabo bari mu gihugu kugira ngo baze nabo baronderere ubuzima mu gihugu ca Kenya, ariko bakaza atavyangombwa abafise. Muri kino kiganiro rero turaza akugaruka ku Barundi bafashwe mu gihugu ca Tanzania, bari mu ntara ya Mwanza, bariko baraza bafashwe bashika 14 bariko baja mu gihugu ca Kenya, kandi bikavugwa yuko abo Barundi bose uko ari 14 bakaba bafashwe atavyangombwa abafise. Muri iki kiganiro rero turaza akumva secrétaire wa diaspora y'ibikorwa, diaspora yunze ubumwe, diaspora idasinzira muri Kenya, Back Elias, ico aza akubivugako mu ijambo yashoboye gushikiriza abarundi basanzwe bari mu gihugu ca Kenya. Yashoboye kubasaba ababwira yuko ibi bintu vyohagarara, ibi bintu vyo gutuma ko abarundi baze mu gihugu ca Kenya ata avyangombwa abafise. Turaza kumva kandi n'ukuntu yashoboye kubwira abarundi basanzwe bari mu gihugu ca Kenya kumbure bafise ivyangombwa vyaheze canke ivyatakaye, ukuntu bobigenza kugira ngo bishobore kubatahana mu gihugu c'u Burundi, bashike mu gihugu c'u Burundi ataco binona, bashike bidegembya. Turaza no kuganira muri ibi na biriya kuvyerekeye abo Barundi bazanwa mu gihugu ca Kenya atavyangombwa abafise. Rero ukaba uri mushasha ubonye runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media, usabwa kugira subscribe. Urahawe ikaze mu bwami bwa Pisco Entertainment and Media. Uraza no kugira like kugira ngo uzohore ubona ibiganiro biciye kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Ikindi naco c'ingenzi, ikindi naco nkenegwa, turashaka na commentaire, muze kudusigira commentaire ngaho muri comment, mutubwire namwe ico mubivuga ko kuri bano Barundi bene wacu bazana bene wabo babakuye mu gihugu c'u Burundi atavyangombwa abafise. Uraza kugira na partage kugira ngo kino kiganiro gishikire abantu benshi bashoboka, na cane abantu bari mu Burundi bama bahendwa ngo mu nzira ngo hameze neza, canke ngo umaze gushika mu gihugu ca Kenya ngo nta vyangombwa abiba bikenewe. Rero reka tumira amateka gatoya, turaje tubabwire nido rya kino kiganiro twabateguriye. Turasubiye kubaramutsa, asangwa ikaze mu idonido rya kino kiganiro. Nkuko rero nari mpejeje kubibabwira, uyu munsi ndabafitiye ikiganiro kivuga ku Barundi bari mu gihugu ca Kenya batuma ko abarundi bene wabo bari mu gihugu c'u Burundi bakaza mu gihugu ca Kenya ata vyangombwa abafise. Kandi nkuko nari mpejeje kubivuga, hari abarundi bashika kuri 14 bafatiwe mu gihugu ca Tanzania. Ngira ngo abakoresha izi mbuga ngurukana bumenyi canke abumviriza amaradiyo mwamaze kuvyumva yuko hari abarundi bafatiwe mu gihugu ca Tanzania berekeza mu gihugu ca Kenya bagafatwa ata vyangombwa abafise. Rero imbere yuko tuza kugira ico tubivuze ko natwe, reka twumvirize Back Elias, secrétaire wa diaspora y'ibikorwa, diaspora idasinzira, diaspora yunze ubumwe. Barundi kazi turabaramukije, nizere ko meze neza. Hanyuma nagomba ngira ico nshikirije kuri ibi bintu by'abantu baje atavyangombwa bagira, kuko umuntu agerageje kuraba arabona neze ko imodoka yari ijanye abantu bakura Kabanga batwara Mwanza, aribo babandi baca bagaruka bakaca mu zasirari baciye mu nzira z'ibinyobe. Twagomba vraiment dusubire tugabishe
abantu bariko bararunda mu busho abana b'igihugu, kandi aba bantu ndazi yuko banyumva. Umuntu wese azi yuko ariko aranguruza abantu batagira ibitamburisho, ubu umuntu amenye yuko umunsi w'uzote bugashika, kuko benshi baranyegera bagacariya bakagira gute, ariko mu ijambo twashikirijwe n'ubuserukizi, iki gikorwa mumenye yuko kigiye guhagurukirwa kandi mu nzira zose. Ni nayo mpamvu mu byo twatumwe harimo icyo kubashikiriza iki kintu gikurikira. Nimba uzi neza yuko waciye muri ambasade ukarondera icyangombwa cyo gutaha kuva itariki imwe y'ukwezi kwa mbere umwaka uza, kuvuga yuko uzobanza kubazwa ingene wagarutse. Kuvuga rero yuko baguhaye urupapuro rwo gutaha, uzosubira kwerekana icyangombwa warondeye kugira ngo usubire kugaruka muri Kenya. Nivyo rero nico gituma bacu badutumira kubabwira yuko umurundi wese ahari muri Kenya agerageze afotore icyangombwa ciwe akibike kuri email. Ukaba utazi email ingene ibika ibintu, barira mugenza wabizi akubikire, hanyuma icyangombwa cyawe gitakaye ushobore kuronka fotokopi ufotore hajya hari umwidondoro na hajya bakugongeye winjira muri Kenya. Ivyo bintu bibiri ubibike. Rero nico nagomba kubabwira, mugabo nagomba vraiment duhanurane turabane. Aba bantu bariko barahereza abantu mu busho, murabona yuko ryabaye ibara, dusigaye turi iciro ry'umugani. Abantu 14 mu modoka, 5 afise igitamburisho, murumva yuko ibi bintu ari kwimenyera. Rero twagomba tubasabe mubwire n'abandi, umuntu wese abwire umuntu azi yuko akora ibi bintu yuko yobihagarika hakiri mu maguru masha, kuko tugiye gutangura isekeza ryo guhigira uruhigi rw'abantu bazana abantu batagira ivyangombwa. Turatuboneraho rero yo kubwira yuko mwogerageza mukarondera ama passport. Mu passport niyo karatangwa muri PAF, marise passe nayo karaboneka. Uzanye passport y'imyaka 10 kwicara imyaka 10 usobora kugongesha wongereza visa gusa utembera atakibazo. Kindi naco abari twarababwiye, yarabivuze president, mwarabibonye muri video yiwe yashikirije, hari urupapuro rutangwa rwitwa attestation de reconnaissance. Iyo attestation de reconnaissance usavye rendez-vous no munsi, uyisavye nk'ubu nyene ndiko ndababwira, baca bakora ati saa 8 tukubone muri PAF. Uyisavye nyuma ya saa 6 bakora ati ejo saa 2 tukubone muri PAF. Ugiye kuri uwo munsi imisi 3 bakubwira tuzoze utore icyangombwa cyawe mwubaho. Bavyumva. Iyo ntihagira umuntu asubira kuva muri Kenya adatwaye dokima imutaha nivuye muri ambasade, kandi bimukundiye murantunga, bimukundiye arondere attestation de reconnaissance, kandi sumukundira vyoba vyiza kugira ngo uronke passport n'ingoga hamugaruke uje mu kazi. Nivyo rero nagombye kubabwira, ibi bintu vraiment tubihagurukire, umwe wese araba uwo babana mbega nakakora ibiki. Uzi yuko akora ivyo bintu mu main box, hama tumenye ngene tudiringa nawe. Murakoze. Urakoze cyane bwana secrétaire wa diaspora Bac Elias Mukezimana kuri izo mpanuro ushoboye guha abarundi ibene wacu, na cyane abarundi bari mu gihugu ca Kenya. Akakamo uteye abarundi gashikire n'abarundi bari mu gihugu c'u Burundi batarafata umwanzuro wo gusafira wo kuja mu gihugu ca Kenya, canke abarundi bari mu gihugu c'u Burundi boba bariko barapanga umupango wo kuja mu gihugu ca Kenya. Bamenye yuko kuva mu gihugu c'u Burundi bisabwa yuko woba ufise ivyangombwa abikuranga, no kuvuga woba ufise passport canke ufise laissez-passer na carte jaune, hama ugaca ku mipaka ukaza mu nzira nziza, inzira zitomoye, inzira zizwi n'amategeko, aho urashobora gushika mu gihugu ca Kenya nawe ukarondera ubuzima,
bakaronderayo ubuzima nk'abandi bamaze gushika mu gihugu ca Kenya. Rero turagushimiye Bwana Elias kuri izo mpanuro utanze, kandi rero wanavuze ku barundi basanzwe bari mu gihugu ca Kenya kumbure ivyangombwa vyabo vyatakaye canke ivyaheze, ngira ngo barashoboye kumva yuko hari na attestation de reconnaissance mutanga kugira ngo bashoboye abagiye kurondera ivyangombwa bashike babirondera, gende udepose mu gatondo bace baguha rendez-vous ya 8 canke ejo mu gatondo ukaba uyitoye. Rero nanje nashaka ndababwire abarundi mwese muri mu gihugu ca Kenya, umuntu azoba akeneye kuronka passport vyoroshe yiture diaspora y'ibikorwa, diaspora idasinzira, diaspora yunze ubumwe, bazobibafashamwo kugira ngo ushitse mu gihugu c'u Burundi ushobore gushika uronka urupapuro rw'inzira ariko passport. Rero muratumiwe mwese ku bantu bari mu gihugu ca Kenya, atabijya byo kubanza kuja kuvuga ngo passport ngo yawe ngo yatevye hanyuma ngo uce ufata umwanzuro wo kuhaza atavyangombwa ufise. Bishobora kuviramwo ingaruka mbi, ugafatwa ukagira bahati mbaya ugafatirwa mu gihugu ca Tanzania. Ngira ngo ku barundi muri Kenya murazi igihugu ca Tanzania ukuntu wagiye n'imodoka, ukuntu bigoye, ukuntu udafise ivyangombwa ugenda urahura n'abapolisi bakagufata, uravye nabi no ugafungwa. Rero uyu munsi mumenye yuko igihugu ca Tanzania novuga ko kitameze neza. Mu gihe uzofashwe atavyangombwa ufise baragufunga hanyuma bagakorera ako mategeko. Rero ndagaruka ku barundi bari hano mu gihugu ca Kenya. Sanzwe ndi mu gihugu ca Kenya nanje benshi ndabazi. Hariho abarundi usanga bafise ingendo novuga ko itabereye, ingendo mbi, usanga ashobora kuba arondera abantu bari mu gihugu c'u Burundi akabahenda, akababwira ati kuza muri Kenya biroroshe, ati kandi kuza muri Kenya uraronka ubuzima bwaho bumeze neza. Nashaka nkebure abo barundi nabo bahenda bene wacu bari mu gihugu c'u Burundi bakazana bene wacu atavyangombwa abafise, yuko ivyonye bobireka. Nkuko Elias yabivuze mu ijambo yashoboye gushikiriza, iciza nuko mwobireka. Ukeneye gutuma ko umurundi mwene wanyu, mubwire ibisabwa kugira ngo aze mu nzira nziza zemewe n'amategeko. Barundi kazi rero musanzwe muri kino gihugu, hariho n'abandi usanga bari mu bindi bihugu bakora ibyo vyashara, niko no bivuga, kuko narumvise yuko abarundi benshi barira bavuga bati twebwe kugira ngo dushikino twabanje gutanga amahera runaka kugira ngo batuzane, hama bakaca batubwira bati mu nzira haroroshe kuza kandi umaze gushika mu gihugu ca Kenya biroroshe. Rero ubugiriwe amahigwe agashika hanyuma akagirirwa amahigwe akahamara uwo mwaka canke iyo myaka 2 ntafatwe, yoca yibaza niko bimeze. Ariko inda uyibwirwa n'uwayirayeko. Abo bamaze gufatwa ngira ngo bamaze gufatirwa muri kino gihugu ca Kenya ata vyangombwa bafise, murabizi ukuntu bimeze, murazi ibica bikurikira. Abamaze gufatirwa mu nzira muri Tanzania muramaze kubibona ukuntu bimeze, ukuntu umurundi afatwa. Rero bene wacu tureke kuba iciro ry'umugani, niko no bivuga. Abarundi ubunye muri kano karere turazi yuko dutembera muri bino bihugu vy'akarere atavyangombwa dufise, kuko ora majorite abarundi bafatwa usanga atavyangombwa badafise ivyangombwa, ata amwidondoro bafise. Rero ivyo bintu mwakwiye kwiyubara, kwigenga ubuntu bigahagarara kugira ngo natwe twihe agaciro nk'abandi bo mu bindi bihugu. Rero twigenga ubuntu. Hanyuma abari mu gihugu c'u Burundi, aha hantu haranyerera, muhagende ko buhoro buhoro.
aba bantu bariko barabahenda ngo bagomba babazane mu bihugu babajabukana imbibe ata vyangombwa mufise. Mumenye yuko no mu Burundi udashobora kuva mu ntara uja mu yindi ntusabwe karanga muntu. Rero nta kuntu ushobora kurenga umupaka udafise ivyangombwa bikuranga wewe uburiwe. Mwibaze rero mu gihe mu gihugu udashobora kuba uva mu ntara uja mu yindi canke muri iyo ntara nyene wakwa karanga muntu kandi uvuga ikirundi, mu gihe woba uvuye mu Burundi atani kirundi atani Giswahili uzi canke Icongereza ukajabuka mu gihugu ca Tanzania ugakumva uvuga ikirundi, wumva nawe byo hava abikorohera. Rero tugende duhana izo message tubwira abarundi bari mu Burundi na cane yuko ukeneye gufata urugendo rwo gusafira banza urondere ivyangombwa, ubanze witunganye utegure urugendo. Ikiganiro nshoboye kugitegura gutya kuko burya urubuga rwacu naho rukiri hasi hariho abantu benshi barukurikirana bari mu gihugu c'u Burundi. Rero ukaba wakunze kino kiganiro ahubwo ukwiye kugira like kandi ukaba wewe ucumvirije kuva ku ntango gushika hano kigeze, ndagusavye ugire partage ugihereze na cane abarundi bagiye mu bindi bihugu n'abarundi bari mu gihugu c'u Burundi, na cane abarundi muri ko murahendwa ngo mutanga amahera ngo mugende mu bihugu vya Kenya canke za Tanzania za Zambia. Mumenye yuko mu bihugu vyo hanze y'igihugu c'u Burundi niyo mwana arira nyina ntiyumva. Mumenye yuko ari mu mahanga urinze ushikayo no guhangayika. Ntimuzobone psychologue uyu munsi inagiye Nairobi muri town nifotoje indi hejuru kuri etage uco bibaza ngo niho nibera. Sigenda zibonesha amaso. Bajya bose ubona bifotoza bari mu mabarabara mu highway amabarabara ameze neza canke bifotoza bari mu mazu meza mu magorofa meza. Mwave bibaza hajya ngo ni wabo ngo niho bakorera. Oya, turi mu mahanga turi guhangayika. Rero mwene wacu uri mu gihugu c'u Burundi yacuhendwa nguze ngo atavyangombwa ufise, hanyuma ngo utange n'intuzenya n'uduhera twawe nguje ngo muri paradizo muri Kenya no muji. Hari abantu bakubwira umaze gushika muri Kenya bakubwira ati iyi ni Kenya. Abarundi bene wa umaze gushika kwa kukuresha birahera kubwira ati iyi ni Kenya, cyangwa kubwira ati umefika Kanairo. Rero ntimubandanye muhendwa ngo mugiye ngo mu bihugu biteye imbere. Ibihugu biteye imbere ariko abariho abagowe muri bino bihugu bavuga ngo birateye imbere, hariho imvukira zisegerereza mu ibarabara bagowe gusumba wewe ucuye. Nshaka ndakubwire wewe uri nko mu gihugu c'u Burundi ufise akazi kakwinjiriza, nimba ubona hariho ibigutunze uno munsi bitunze n'umuryango wawe, komereza aho nyene, gira inguvu ukore. Mbega ntubashobora no kuraba abantu bagiye muri Tanzania, abantu bagiye mu Buganda, abantu bagiye muri Kenya, abantu bagiye muri Congo, ni giki bariko bararangura mu gihugu c'u Burundi? Abenshi la majorite usanga bafise ubwo buryo bwo kubaho bwonyene, uburyo bwo kwibeshaho n'imiryango yabo. Rero nimba ufise akazi uri mu gihugu c'u Burundi, reka kwishiramwo ngo mu makungu ngo hariho ubuzima. Hariho n'abarundi bene wacu muri bino bihugu nabo bahamererewe nabi, usanga ashobora kumara nk'imyaka nka 10, mara imyaka 10 uri muri Afrika utarataha mu gihugu, hanyuma uvuge ngo ufise ubuzima bwiza. Rero kanura mubone mbari, murondera ivyo mukora. Hariho abantu b'abarundi twifuza mbere no kwigarukira mu gihugu. Abandi nabo hariho abarundi benshi usanga avuga ati je noronka uburyo okanaka noca nisubira mu gihugu kandi nokora, kandi barahari bamaze kubikora. Rero
murabe rero kwanza iterambere ryabo ry'ababatangiriye batanguye gusafira bari imbere yanyu, hanyuma murabe ibyo bamaze gushikako, hanyuma mwiyumvire ku safira namwe murabe yuko umugira. Rero yari nk'impanuro nari nashatse kugaruka kuri iki kiganiro. Abarundi muri mu Burundi ntihagire umuntu azosubira kubahenda ngo muze mutafise ibyangombwa. Umenye yuko uzoba uje mu gasho kuko n'igihe uzoba uri mu gihugu ca Kenya waragiriwe ayo mahirwe ukagira iyo mana ugaca muri Tanzania, ntufatwe ngo ufungirwe muri Tanzania. Umaze gushika ino ugafatirwa ino naho nibindi bikurikira. Rero Psikologe nije niko ndabashikiriza kino kiganiro, nije nakibateguriye. Naho gutaha mu kindi kiganiro mubandanye rero mukurikirana runo rubuga rwacu. Ndabasaba kugira subscribe abantu mutaragira subscribe. Reka nshimire rero umuntu wari wese yashoboye kumviriza kino kiganiro kuva mu ntango gushika hano kigeze ubu muri uno mwanya. Rero basabwe no kugira like kugira ngo uzohore uzumviriza ibiganiro biciye kuri runo rubuga, uze gushira mu comment tubwire ukuntu ibintu mu byumva avyifasha. Baza no kugira partage, hanini mugire partage kugira ngo kino kiganiro gishikira abantu benshi bashoboka. Tugarura impene zitaragera kure, ko mu minsi naho uzosanga turiko twabira nkazo. Gusa izina ry'abarundi zaryaramaze kwamamara muri kano karere. Abarundi musafira ata byangombwa mufise birazwi, ariko ivyo byari bikwiye guhinduka. Rero abazoba bafise ivyo babaza nukubaza abaduserukira ku rwego rwa diaspora. Bobo baroroshe gushikira, bazobasigurira cyane rwose. Elias ntuzomwitura ngo areke kugira ico akubwiye. Rero yari just impanuro, guhanurana, tugende duhanurana. Naje ndakeneye impanuro kuko nanje sinera, murabizi nta muntu personne nese, nta muntu n'umwe ari umweranda hano. Rero nkaba ndangije nshimira diaspora y'ibikorwa, diaspora idasinzira, diaspora yunze ubumwe, ukuntu bitangira abarundi bose bari muri kino gihugu ca Kenya batavanguye, ukuntu batwitaho mu gihe umurundi agize ikibazo, gihe canke umurundi yashikiwe n'akagorane, ukuntu bamwitaho cane. Reka dushimire rero Salahe asanzwe aturongoye hano muri kino gihugu. Dushimire na Elias na Noella, turamushimiye na Pastor, turamushimiye ku mpanuro nziza yama aha abarundi, kuko impanuro nazo zirakenewe cane rwose, kuko kino gihugu kirimo abajene marasashushe, harimo n'abameze nk'abahumuye nka twebwe. Urumva tuba dukeneye twese kuza turahanurwa, batwitangiye imbere gushika muri kino gihugu, bakaducira umugani, bakatubwira ukuntu kera byari bimeze. Rero murundi wese ahari muri kino gihugu ca Kenya, ndamwipfurije gutera imbere, ndamwipfurije kumererwa neza, arondera aronka, nitwaronka tuzoce twitahira kubaka igihugu cacu. Reka dushimire n'abagize iminsi bashaka yuko abarundi bo kwiteza imbere muri utu naturiya. Ndavuga nk'uwitwa Jordan Nziza, ariko arigisha abarundi isinzi gukoresha izi mbuga ngurukana abumenyi. Reka tumushimire cyane, nawe nyene igikorwa ariko arakora ni igikorwa aciza, kuko iyi mitandao abantu benshi nka twebwe twamaze gushika ino muri Kenya, abantu benshi turababonera ku burorero bashoboye gutungira kuri izi mbuga ngurukana abumenyi. Rero ndabashimiye, Imana ihezagire abaturongoye muri kino gihugu ca Kenya. Ndavuga abo muri ambassade, ndavuga nabo muri diaspora, ndavuga ihezagire umurundi wari we wese yaje kuronderera ubuzima muri kino gihugu ca Kenya. Thank you.